Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru ahambaye duhejeje kuronka kandi anateye ubwoba avuga ko ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye bushobora no gusambuka kubera ikibazo c'ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi ko muri no minsi ndetse no mu minsi yaheze ikibazo c'igitoro cakomeje kuba ikibazo gihambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibintu biriko birazimba ku masoko kubera ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubu abanyagihugu bararushe kubera bagumya bahendwa na General Evariste Ndayishimiye ko ikibazo c'igitoro agiye kugitorera umuti, ariko aho kugira ngo agitorere umuti kikagumya kubura kurusha uko byahora. Murazi ko mu minsi yaheze General Evariste Ndayishimiye yagirizaga Arengiyome Bunyoni ko ariwe atuma igitoro kitaboneka kugira ngo abanyagihugu bahaguruke biyamirize General Evariste Ndayishimiye, amaze ahite abona uburyo ki amutembagaza ku butegetsi. None General Arengiyome Bunyoni amaze igihe kitari gitoya apfunzwe kandi yaranakuwe mu mabanga yo kuba umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ariko ikibazo c'igitoro n'ubundi cyakomeje kuba ikibazo gihambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abarundi ndetse n'abandi banyepolitike batari bake bakabona ko ibyo Evariste Ndayishimiye avugaga kuri General Arengiyome Bunyoni kwari kugira ngo amurematanyirize, amaze abone uburyo ki amwegeza inyuma y'ubutegetsi bwiwe, kuko yabonaga ko ariwe wari ufise ingufu zihambaye cane washoboraga kumutembagaza ku butegetsi kubera ukuntu yananiwe gutunganiriza abarundi. Hari amakuru menshi atandukanye ariko aravugwa kuri ibyo turi buze kubashikiriza muri ano makuru yacu twabateguriye. Sayo gusa n'indi nkuru ibabaje kandi inateye ubwoba iriko iravugwa mu mugambwe Seneri, umugambwe uza imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho injyane ziri muri uwo mugambwe zishobora no gutuma usambuka, ariko abanyepolitike n'abarundi batari bake babirabira hafi bakabona ko ibiriko birabera mu mugambwe Seneri ari ibintu byateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi, kuko wabonye ko umugambwe Seneri umaze kurusha ingufu ngaha mu gihugu c'u Burundi, ukanikeka ko ushobora kuzawutsinda mu matora yimirije imbere. Ariyo mpamvu umugambwe uri ku butegetsi wahisemwo inzira yo gucanishamwo umugambwe Seneri kugira ngo ntuzawutsinde mu matora yimirije imbere. Hari amakuru ahambaye ariko aravugwa mu mugambwe Seneri, nayo turaza kubashikiriza amakuru yacu twabateguriye. Sayo gusa n'andi makuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, nayo muraza kuyashikirizwa muri ano makuru twabateguriye. Wipfuza kuzajya abo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro dushira kuri mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Niba utaravyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tutatangurire kuri ino nkuru y'umubabaro kandi inkuru ibabaje cane. Chanel Nkurunziza yabaye iki? Wari umugoroba nk'uwejo kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019. Chanel yavuye aho yiga mu mwaka wa kabiri kuri kaminuza y'Ingozi, arataha aho yaba muri quartier Kinyabi ya mbere mu gisagara ca Ngozi. Yagiye ajanye n'abandi banyeshuri babiri, uwitwa Pacifique be n'uwitwa Vianney. Bano banyeshuri baramuherekeje gushika aho yaba bamarana akanya, nawe arabaherekeza basubiye inyuma. Kuva ubwo Chanel ntiyigeze asubira kuboneka. Vianney yavuze ko Chanel yabaherekeje, ariko bageze hagati mu nzira Vianney arabasezera maze Chanel abandanya na Pacifique. Uyu Pacifique nawe yavuze ko Chanel Nkurunziza yamuherekeje kugeza ku rugo aho yataha. Bariko barasezerana Chanel aca yitaba telefoni y'uwamuhamagaye ngo basangire. Pacifique niwe yabaye uwa nyuma yabonye Chanel Nkurunziza. Uwoba yaramuhamagaye ngo basangire ntiyigeze amenyekana na rirya Chanel Nkurunziza yari umukizwa atanywa inzoga. Bukeye hari wabwiye umuryango wa Chanel Nkurunziza ko uwo mugoroba yabonye imodoka voiture Toyota Probox ariko ifata ibarabara rya Ngozi.
Gitega yaje irimwo umuntu yaboneka ko yakubiswe aremvye. Abari muri iyo modoka barimwo uwambaye impuzu z'igipolisi baboneka ko bagira bate uwo muntu mu muserege. Wa muntu yari yemeza ko yegereye iyo modoka aca abaza ati uyu muntu kumengo aragwaye cane. Nabo bamwishuye ngo iki ni igisuma twafashe. Ntibabaye bakimuta mu muserege ahubwo baciye batsa imodoka babandanya irya Gitega. Ariko uwatanze ayo makuru yarayahinduye mu nyuma avuga ko atavyo yigeze kandi ko atavyo yabonye. Hariho n'abandi bari babwiye umuryango ko bafise ibyo babonye bazosura ariko bose mu nyuma baranse kugira ico bavuga. Shanel Nkurunziza yari inde? Shanel Nkurunziza yari yavutse mu mwaka w'1993 ku mutumba Gishubi wa zone Rwasusera muri komine n'intara ya Muramvya. Se yari umusirikare yagandaguwe mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka w'1994. Imyaka mike cane nyuma ya Shanel yabuze nyina. Ni umwana yakuranye umubabaro wo kubura abavyeyi akiri muto cane ariko agira amahirwe aronka umuryango umukunda wamureze. Shanel Nkurunziza yari umwana atekereza kandi w'umwete. Amashuri yaramukundiye, yari umunyeshuri w'umunyabwenge cane. Muri kaminuza y'Ingozi yari yiga mu gisata c'ubuvuzi. Abanyeshuri baronse amanota menshi muri ico gisata barakunda kuronka amahirwe yo kubandaniriza mu Butaliyano. Hari abibaza ko abanyuruje Shanel boba babikoreshejwe n'ishari kubera babona ko afise ayo mahirwe yo kubandaniriza mu Butaliyano. Ubutegetsi ntibwakurikiranye iki kibazo. Inzego z'umutekano n'ubutungane ntawe bwakurikiranye kwinyuruzwa rya Shanel Nkurunziza. Nk'uko byagenda ku bandi benshi banyurujwe muri iyo myaka, nta matohoza nyirizina yakozwe ku byashikiye Shanel Nkurunziza. Intara ya Ngozi muri ico gihe yagira iya kabiri mu gihugu mu bijanye no kunyuruza abantu yakurikira igisagara ca Bujumbura. Muri ico gihe umukuru w'iperereza Ingozi yari Salvatore Harihoze yaheruka gusubirira Venante Miburo yari yarakoze ibara muri iyo ntara. Igipolisi muri iyo ntara cari kirongowe na Colonel Edouard Mukoko. Abategetsi barakwiriye kubazwa ico bakoze ku kibazo c'inyuruzwa rya Shanel Nkurunziza. Naho igihe kihaciye atari gito, waba afise umuco ku byashikiye Shanel Nkurunziza yotwandikira muri ndorezi kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Bururi komine Matana aho umupolisi yafashwe arapfungwa kubera yakubise yongera akomeretsa umuntu. Kaporali Rodrigue Ntiranyibagira ari mu gipolisi c'u Burundi apfungiwe guhera ku mugoroba w'uyu wa kabiri uheze muri komisariya y'igipolisi i Matana mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu. Yagirizwa kuba yakomerekeje cane umusirikare bita Bizimana. Byose byoba byavuye ko umusirikare yanse kuriha ikiyeri yanyoye mu kirabo kiri ku mugwa mukuru wa komine Matana. Nyene ico kirabo yaciye yikora ku mupolisi ariko arirenganira hafi y'ubwo bunywero. Amakuru ava mu gipolisi aremeza iyo nkuru, aremeza ko mugenzi wabo basangiye imirimo yakubise Bizimana kwijisho ryiwe ry'iburyo. Uwo musirikare yaciye ajanwa ku bitaro by'Imatana aho ariko aravurirwa muri iki no gihe. Abarongoye igipolisi n'intwaro bakaba bategetse ko umupolisi ahagarikwa. Yaciye atwarwa mu gasho k'igipolisi muri komine Matana aho aryamye kuva ico gihe. Amatohoza arabandanya kugira barabe icatumye uwo musirikare aterwa. Ababibonye bavuga ko uwo musirikare yari yambaye umwambaro utari uw'akazi. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru twari twababwiye ko ibura ry'igitoro rishobora gusiga risambuye ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye kubera ko bigaragara ko ikibazo cy'igitoro yananiwe kugitorera umuti mu gihe mu minsi yaheze yagumye akegeka kuri General Arengiyome Bunyoni avuga ko ariwe atuma igitoro kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo aduze ishavu ry'abanyagihugu amaze batembagaze General Evariste Ndayishimiye. Ariko abanyepolitike n'abarundi
batari bake babirabira hafi bakabona ko ari ibyagirije Jenerali Evariste Ndayishimiye yashakaga kugira ngo agaragaze ko atarushe atananiwe kurongora igihugu cy'u Burundi, ahubwo hari abamunaniza kugira ngo ingingo aba yafashe ntizijye mu bikorwa. Ariko muri ino minsi murazi ko Jenerali amaze igihe kitari gito yarakuwe mu mabanga yo kurongora yo kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, akaba anapfunzwe muri ino minsi, ariko n'ubundi igitoro kikaba cyarabandanije kubura ku rugero ruteye ubwoba. Uburaruko bushira ubuseruko bwasubiriye gukena ibitoro ku buryo bukomeye cyane. Haraheze indwi zibiri intara za Kayanza, Kirundo, Muyinga na Ngozi, uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi budahabwa ibitoro byo mu bwoko bwa essence. Abakiriya bavuga ko bamaze kwihebura ku buryo bukomeye cyane, abafise uburyo bikora ku isoko ya Magendo aho ibiciro bitari umurengera cyane. Kubw'amasoko yaho nyine mu buraruko bushira ubuseruko, amasitasiyo yo mu buraruko bushira ubuseruko haraheze indwi zibiri atagitoro kirangwa aho ngaho. Mu Kirundo abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki bavuga ko bananiwe kubera ikibazo cy'igitoro kibonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubw'isoko nka sitasiyo imwe niyo yahawe ibitoro muri zo ndwi zibiri ziheze, ariko abakeneye ibitoro baciye batwara byinshi bose, niko ababibonye bagaragaza umubabaro. Mu minota mike ibitoro byose byaratwawe bari bihebuye. Mu gitondo nta essence yari isigaye, niko byiganwa. Ibyo biribonekeza kandi no mu ntara ya Muyinga kwikora ku isoko ya Magendo. Nubwo ibitoro bibuze ku masitasiyo biraboneka ku isoko ya Magendo, ariko bitorwa ibihumbi 10 by'amafaranga y'amarundi mu gihe igiciro cya leta ari amafaranga 3,318 y'amarundi muri izo ntara z'u Tanzania n'u Rwanda. Turi mu mwiheburo, dutegerezwa kugira ngo dushobore ku bakiriya bacu bemera kuriha amenshi ku ngendo zikomeye. Bitabaye uko twokora duhomba, niko byemezwa n'abadereva banyonga ibyuma bica amafaranga. Igiciro cyo kwiyunguruza caraduze, niko kuva Muyinga ija Ingozi canke mu Kirundo urubibi n'u Rwanda, Gasenyi, Nemba, itike ryavuye ku bihumbi 10 rija ku bihumbi 16, ahandi naho riva ku bihumbi 10 rija ku bihumbi 15 by'amafaranga y'amarundi. Kubera ubwo bukene bw'ibitoro, abantu bavuga ko bayacitse intege kubera atanu na hamwe bajya ngo baronke igitoro, kandi ikibazo cy'igitoro ntago gikora ku banyonga amapikipiki n'imiduga gusa, kuko kirakora no ku banyagihugu bose, kuko ibiciro bica bizimba ku masoko atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Na rirya abarundi babayeho mu bukene ntangere bwavuye ku butegetsi bubi burongoye igihugu cy'u Burundi. Turaruhijwe n'ikibazo kiguma cisubiriza, turarushe, niko abakozi ba leta bo mu ntara za Muyinga na Kirundo bafise amamodokari yahagaritswe muhira kubera kubura ibitoro. Bagaragaza umubabaro ukomeye cyane, baruhijwe n'intwaro ya Jenerali Evariste Ndayishimiye kubera ata kibazo na kimwe ishaka gutorera umuti, ahubwo agumya arwana n'ibihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho gutunganiriza abenegihugu bato bato. Baremeza ko bahebye zimwe mu manza zo mu miryango, bakongera ko batitwiyunguruza mu gihe biba ari imanza zikomeye cyane nk'amaziko canke ubugeni bwabo mu miryango. Basaba umukuru w'igihugu gushira mu ngiro amajambo ashikiriza nk'uko yari yabyemeye ko agiye gufata mu minwe ikibazo c'ibitoro ubwiwe. Igihugu kiracananiwe mu gutorera umuti urama ikibazo c'ibitoro. Kubera kwisubiriza bw'ubukiro, leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gushira mu minwe ibyo kurangura ibitoro ishirahamwe Regideso, ishirahamwe rya leta rijejwe gutanga amatara n'amazi. Abategetsi bari bafise umwizero ko bazotunganya neza ibyo kurangura ibitoro. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe haraheze amezi menshi yashikiriza icitwazo kimwe, ingorane y'ubuhinga ku ruhande rwa Tanzania aho Burundi bukura ibitoro. Biramaze kuboneka nabi mu maso y'abarundi baruhijwe n'ubukene, ingingo zifatwa hatagiye inama, harimwo ibyo guhindura amanote n'ibiciro byaraduze cyane hirya no hino.
niko umwe mu bamenyeshamakuru b'abarundi abibona, akabona ko leta irongowe na Evariste Ndayishimiye ataco iriko irakora kugira ngo itunganirize abenegihugu bato bato, ahubwo yibereye mu guhangana n'ibindi bihangange bikomeye cane mu butegetsi bwiwe, mu kugerageza kubesha no kugerageza kumvisha abarundi bitari byo. Umuyobozi mukuru wa Regideso ariruhisha ubwiwe akaruhira kwitiranya inzego z'u Burundi n'iza Tanzania nk'uko biheruka kuba, aho yavuga Obari, ikigo kijejwe kwegeranya amakori ya leta yo muri Tanzania. Birateye isoni, niko arangiza umenyeshamakuru akavuga ko leta ya Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera umuti ibibazo bitandukanye bihanze abarundi, ahubwo Evariste Ndayishimiye akaba yibereye mu ntambara ihambaye cane, ariko aragirana n'ibihangange ngaha mu gihugu c'u Burundi, ashaka ko ariwe asigara ari igihangange gikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko ivy'abenegihugu ntumubaze kuko ivyo ntago bimuraba. Icyo ashaka ni ukugubana ubutegetsi mu gihe azaba yamaze kugezayo ibihangange bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru yariko iravugwa cane ku kibazo c'igitoro, ikibazo gishobora no gusiga gisambuye ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye, amakuru yacu tuyabandanirize kuri ino nkuru nanone iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi kandi umugambwe ugaragara ko ufise ingufu zihambaye cane ushobora no kuzatsinda amatora yimirije imbere. Umugambwe uri ku butegetsi biraboneka ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora kuba ushaka kuwucanishamwo kugira ngo ucike intege, kuko amasoko yacu agaragaza ko ibiriko birabera muri seneri biri guturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho umugambwe uri ku butegetsi wakoresheje bamwe mu bahambaye cane muri seneri kugira ngo babashe gusambura umugambwe seneri, bakaba baremerewe ibintu byinshi cane kugira ngo bazabashe gusambura umugambwe seneri, kuko murabizi ko umugambwe seneri urafise ingufu zihambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariyo mpamvu umugambwe uri ku butegetsi uriko urawutinya cane, ukarondera icatuma cose umugambwe usambuka. Harahagaritswe abantu barenga 10 mu burongozi bwa seneri. Abantu 11 harimwo abashingamateka 10 basanzwe basasa mu nama nshingamateka barahagaritswe mu burongozi bwa seneri ku rwego rw'igihugu. Byagizwe n'umukuru w'umugambwe Agathon Rwasa, mu byo yagiriza harimwo kutayoboka inzego zo hejuru. Iyo ngingo yasohotse kwa 28 Ruheshi 2023. Rwasa yabimenyesheje mu itangazo yasohoye avuga ko abantu rwose babangamiye umugambwe seneri naho bari mu ndongozi zikomakomeye z'uwo mugambwe. Bamwe muri bo bishize mu murwi w'abamurwanya kugira ngo bahakane ibyavuye mu masezerano abiri ku rwego rw'igihugu babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi, niko Rwasa abagiriza kandi kutitaba ibikorwa bitunganywa n'umugambwe. Urwo rwandiko rurerekana ko inzandiko bandikiwe zo kwisigura abandi bari muri uwo murwi zitishuwe. Umukuru wa seneri avuga ko abahagaritse bijanye n'amategeko y'umugambwe seneri. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yari yahagaritse mu ntango za Ruhuhuma ibikorwa byose by'umugambwe seneri ku butaka bwose bw'igihugu c'u Burundi. Martin Niteretse yari yavuze ko ashaka ko hataduka injyane muri uwo mugambwe wa mbere muhitavuga rumwe n'ubutegetsi usanzwe uri mu bihe bitoroshe na gatoya muri no minsi. Yahoze ari umugwanyi igihe kirekire amenyesha ko iyo ngingo irimwo akarenganyo kandi y'agahotoro ishaka guhungabanya umugambwe ku nyungu za CNDD-FDD, niko Agathon Rwasa agaragaza umubabaro. Mugabo Martin Niteretse ntaca hirya no hino. Ingingo zavuye mu makoraniro ya seneri aherutse kuba zanyuranye n'amategeko, kandi umugambwe uzosubira gutunganya ibikorwa mu gihe iyo mirwi ibiri izoba yaratoreye umuti ingorane zibaryanije. Umwe mu bari muri uwo murwi wahagaritswe na Rwasa avuga ko izo ngingo ari kugerageza ibidashoboka, kuko ngo ntago ibyo Agathon Rwasa yashikirije ari ibintu bishoboka na gatoya.
hari amakuru menshi atandukanye aba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tuba twatohoreje tukayegeranya maze tukayabashikiriza ari amakuru ahambaye. Wifuza kuzaja abo mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.